rero nagomba ndamenyesha yuko muri ibyo nyene turwanya dusanga urwaruka ariko cyane les jeunes constituent deux catégories principales de la population burundaise parmi les trois catégories cibles de la traite des personnes au Burundi et des migrations illégales au Burundi. Bisigura ngo abajene bari mu bisata bitatu bikomakomeye bikunze gukorwako n'urudandazo rw'abantu mu Burundi bivuye ku mvo nyinshi, aha twavuga ubushomeri, ubukene, injyane z'amatongo, kutamenya amategeko, ignorance n'ibindi byinshi, amashanyarazi climatique n'ibindi. Rero ntarangiriye nagomba by'ukuri nsabe ibi bikurikira. Ndagenda proposa ko dusanga il existe un grand fossé actuellement entre la vieillesse et la jeunesse burundaise. Mbere ndabivuga uko kuko niko bimeze. On dirait que les vieux ont déjà fermé les portes à plusieurs endroits, pour ne pas dire à tous les endroits, aux jeunes. Ibintu twagomba tubasabe banyakubahwa n'ukuri mudukurira abashinga amateka murabingire mu kugurira abajene bakaronka une marge de manœuvre d'émancipation socio-politico-économique sinzige no vyita kuko dusanga by'ukuri badafisa aho basaganiriza kandi mu gihe badafisa basaganiriza besi nibo nca bahitamo nyine kuja mu vya migration irregiliere ugasanga bagiye kurondera n'ubuzi hanze bagiye guhishwa canke badafise ibipapuro bisabwa by'inzira bagaca bafatirwa mu bihugu bagapfungwa benshi bakicwa ngira muramaze kubyuma nk'ibihugu bya Afrika y'Epfo, Zambia n'ibindi bihugu pour ne citer que ce pays là. Rero ico twavuga nuko twasaba nuko iki kinogo kiri hagati y'aba generation ikuze yisununuye ni generation y'aba jeune, ikinogo tworabe ngene tugifurira ntikihabe kandi nkacangira ko mu gihugu gisahira proposer recommandation zitatu canke zine zikurikira. Iya mbere, il faudrait vraiment conscientiser les chefs de partis politiques pour qu'ils ouvrent vraiment les portes aux jeunes afin vraiment de leur permettre d'accéder aux hautes sphères de prise de décision au Burundi. Ico vraiment qui récapitula ivyo nari maze kuvuga. Recommandation igira kabiri, il faudrait procéder à la promulgation des lois militant en faveur de la promotion des droits civils et politiques en faveur des femmes et des jeunes au Burundi. Franchement, kuri espace iryo saganirizo abakenyezi cyane n'ugwaruka babironka ivyo kandi tukaca tukusaba yaba byakunda no muri constitution ko dufise ni constitution nziza mugabo ituguruye neza nkuko byategerezwa byerekeye les jeunes uko ikitavuzwe mu mategeko mesherezami ntugire ngo naho bokiguha kiba citwa intizo ubashobora kwiguha no musije bakakikwaka kana namwe bitwara amategeko aratomoye kandi kwameze ikitanditswe ntuza kuvuga ngo kime kandi atawucanditswe. Troisième recommandation, il faudrait franchement mettre en place une plateforme, n'est-ce pas, des ligues des jeunes, des partis politiques. Chaque parti politique burundais dispose d'une ligue des jeunes. Alors, pourquoi ne pas penser, comme on a toujours pensé au forum des partis politiques burundais, pourquoi on n'a pas encore pensé à une plateforme, n'est-ce pas, réunissant les ligues des jeunes, des partis politiques, pour que vraiment il puisse y avoir ce que je pourrais appeler un écuménisme, n'est-ce pas, des ligues des jeunes, pour quand même utiliser un espace de dialogue et d'échange. Ça peut quand même stabiliser certaines choses. Les conflits entre les jeunes des partis politiques, etc., ça peut franchement, comment dirais-je, apaiser les tensions entre les jeunes des partis politiques. Parce que les forces qu'ils utilisent pour justement se rentrer dedans parfois, ces forces peuvent être utilisées pour le développement du pays. Nous avons vraiment besoin de ces forces pour développer notre pays. Ils peuvent quand même, ces jeunes au sein des partis politiques, de cette plateforme, comment dirais-je, penser à mettre en place un laboratoire pour le développement du pays. À un projet, je peux vous faire une révélation. À un projet, à un jeune, ni menshi cyane ku buryo hamwe boyashira habona ça serait vraiment mwese mwotangara
ndabaha akarorero mbuga ntibaronka bayavugira ndabaha akarorero je ndafise umujere muri wetu mfite tumaze kumenya kuko turiko turagira ico bita identification de ces jeunes talentueux usanga bafise ibintu abikubwiye wumva umengo ni sinzi ni bombe ikorotse ku buryo ucumvise uguti ikintu none noshira son excellence monsieur le président de la République gute ndakimubarira tugishire mu ngiro mu Burundi nk'ubu nk'akaronoba hari umujene dufise muri we ton frère yatubariye ati jewe noronka ndabikorera je suis ameze iri kubakorera igitoro bita mazutu bakoze mu vyatsi byo ngaha yaranabimbariye nyavyatsi kandi nyavyatsi tubibabwira ngo kumirwa ko tubihonyora ko minsi yose tugiye muri parlement tubihonyora ko tugiye muri we ton frère tubihonyora ko tugiye mu ishengero tubihonyora ko hose narumiwe mwibaze nawe ikibazo c'igitoro murazi ko ngahari mabisi usanga batonze kubera agiye kunywesha igitoro yakibuze mazutu mugabo turashima kigoro cyo Burundi rikirakora ngira vuba bizogenda neza kandi tubana tunabisengera izogenda neza Imana iguma irahari zotabara rero ivyo bintu bitatu propoje nukuri tubikorereko kandi ribaza ko tubikoreyeko ibintu bizogenda neza cyane donner l'espace aux jeunes franchement kugira ngo rero taraziri muri bo baronka bazivugira kugira ngo byukuri igihugu cyacu gitere imbere murakoze Imana ibaheze